urara imana y'umusirani wawe igihe bahereye baguhiga igihe bahereye bakuvuga nabi igihe bahereye umugaba w'ingabo uyoboye urugamba rwacu umugaba w'ingabo uyoboye urugamba rwacu ateye ubwoba kambaye umugaba w'ingabo uyoboye urugamba rwacu umugaba w'ingabo uyoboye urugamba rwacu ateye ubwoba kambaye. Uyu munsi rero uri hejuru twazanywe ngaha no gutangariza abarundi n'amakungu ingingo twafashe yo gutezurira abanyororo babikwiye mu gihugu cyose. Ikigongwe dutanze si kubera tubihatiwe ko n'itegeko, kuko nta urekurirwa icyaha atakoze. Kugira ngo ugirirwe ikigongwe ni ukuba warakoze icyaha. Nakajya ahubwo dutanze kuri aba bene wacu n'abashiki bacu kugira ngo bigarure, bihane, bahinduke, ubugaba babuvemwo, babe abagabo n'abapfasoni babushitse, hanyuma baze twubake Uburundi. Twashimye gukora iki gikorwa cyo kugurura iri sekeza twisunze icivugo ngo na wowe mufungwa uri nkenerwa mu guterera mu mbona kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Muri uwo mugambi uturoresha mu gihugu giteye imbere, nta numwe arekuriwe gusigara inyuma, kurera amaboko canke ngo akumigwe. Igihugu cyacu gikeneye ko bene Burundi bose bogira uruhara mwishirwa mu ngiro giyo mbona kazoza. Icivuzo cyacu nuko umuntu wese yakoze icyaha atabangamiye umutekano w'igihugu canke w'abantu yoburana yidegemvya hisunzwe uburemere bw'icyaha. Gufata ingingo yo gutezurira abanyororo, twashize imbere abakurikiranwa ku vyaha bitaremereye cyane, twisunze umutima w'imbabazi igihugu gitegerezwa kwereka abantu b'intege nke nk'abakenyezi bosa canke bibungenze, abana bagendana ubumuga bwo mu mutwe canke bwo ku mubiri, abasinzikajwe n'ingwara n'abageze mu zabukuru. Ugasanga basinzikariye ngaho mugabo batakoze ivyaha biremereye. Umuntu rero naho yoba yamaze kwagirwa n'icaha, turamenya ko agateka kiwe kaguma gakingirwa. Tumaze rero kwihweza amadosiye y'umwe, tukihweza kandi ukugena amabohero yifashe mu gihugu cyacu, niho twafashe ingingo y'uko abanyororo 5,442 imbere rero yo gushira mu ngiro ingingo yo kurekurwa abakwije ibisabwa. Twagira tubamenyeshe mwebwe mwese n'abarundi bose bumve ivyo ari vyo kurekurwa. Twagira tubabwire inkoni yabakubise ntitwayirengeje urugo, mubimenye yuko iyo nkoni yabakubise ntitwayirengeje urugo. Nico gituma tubahanuye mugumize kumuzirikanye ko igihugu kigengwa n'amategeko, kubaha abantu n'utwabo, kubaha inzego n'amategeko y'igihugu n'uruhara rw'umwe ku neza ya twese. Mugende mubizi kuko igifa cyaburiwe n'impongo. Abagiriwe amahirwe yo gutezurirwa, turabasavye ko tutosubira kumva hari wasubiye kugwa mu cyaha. Abarundi barayamaze bati nkire ntikira kabiri, umuntu azosubira gufatirwa mu vyaha bituma asubizwa mu munyororo azoba ari intumva, azoba atikunda kandi adakunda n'igihugu. Wenyene azoba atoranye umunyororo kandi bizogorana gusubira kumwizera. Aho bukera mushitsi wanyu, mutegerezwa gukura amaboko mu mpuzu, mukore mutiziganya kugira ngo mwitunge, mutunge n'abanyu, mbere muteko mukorere hamwe n'abandi ibikorwa vy'iterambere rusange. Bizoduhimbara twumvise ko iyo mwasubiye mu mihingo itandukanye murangwa n'umwete
n'umubano mwiza. Natwe rero tuzoheza twishime kuko muzoba mutweretse ko twahetse abisimbiza. Namwe abatashoboye gushikirwa n'ingingo nziza y'umukuru w'igihugu, tubasavye kurushirizaho kwigenza neza kuko murazi ko iyo hageze gutezurirwa baraba ingene mwigenza mwibohero. Ikindi tubasavye nuko mwokura amaboko mu mpuzu mugakora ibikorwa vy'isuku aho muri hose, mukiga imyuga ibategura kuzogira ico mwimariye nimwasubira mu mihana iwanyu. Kwibakira igihugu kandi ndazi yuko uko buca siko bwira, Mutima Mweranda azoza aravugira mu Barundi gushikaho ako gatima k'ubukoko gahera. None rero umuntu acira urubanza vyiza yokwemeraho intayishize, ahubwo akihutira gusaba imbabazi, kwerekana ko nawe yicuza kuri ico caha yakoze, niho bica vyorohereza abarongozi b'igihugu.